indirimbo ni true story Yeah. niririmbye ko ni ibintu by'iwanje muri make byatanguye 2019 Yeah. aho nabona uwo muntu numva muri jewe Ego. no mukunda Yego. rero gukunda ndumvise umenga kumukunda ico gihe narateye intambwe Ego. ndegera kugira ngo ndabimubwire ariko mbere naritinya kugira ngo ndabivuge Ego. ariko no munsi nateye intambwe ndavuga ati reka rero ndabivuge nikuremwe ubwoba nanje ndabisohore ndabivuge Ego. abyumve ahari hose abitahure ni true story yiwanje yatanguye 2019 ariko indirimbo nagiye kuyisohora 2024 ubu byaratunganye byaraciyemo nakaza kaga sinovuga ko byatunganye warambwiye ngo nkuwetinge kugira nkuretinge nanje nivyananiye narakurindiriye ngwino umpobere. Hello everybody, hello everyone, everywhere. Another day, another chance, another blessing, another beautiful day. People then call me Kodi Mr. Black from into Dubai. Yes, kada bikaze muganiro cacu kuri Akamo TV mushikizwa na Jedo Black. Nko bisanzwe by the way simba ndumwe bafise uwundi muntu mushasha mutaba mumenyereye. Yes, njyambe ndamwakiriye kandi twarameye ko tuzobazanira impano zishasha zigiye zitandukanye muri kino gihugu cyane cyane muri Industry Plus 257. Yes, Sumuji yakoze ibikorwa guys. So talented man, mwumve yuko afise impano, mwumve yuko ari umwana w'igihugu aje kubikora neza, ejo ashobora gusubira abasa bicanke baroriro n'abandi benshi bagiye batandukanye barabizi. Reka ndamwikaza baramutse hama twiyagira ibintu bibiri canke bitatu bijanye n'umuziki we duce twibandandiriza. Bomba kazi kandi ndamwikaze cambira ridondora bariko baradukurikirana. Yes, murakoze kunyakira Kamo TV. Ndagushimiye Kodi kuba wanyakiriye muri studio. Black. Kodi the Black, okay. Reka ndagashire ko sindakwitira izina ryawe. Yego. Nitwa MP Zanda mu muziki ariko amazina nsanzwe nitwa n'ababyeyi ni Mpawe n'Imana Alexandre. Alexandre. Yavuye mu Zanda. MP ni Mpawe n'Imana. Hama Zanda ni Alexandre ucuvyumva. Yego. Zanda twukuntu twakira artiste aratwinzira muri mood tukaryoherwa abantu nyene bakumva yuko twakiriye umuririmbyi. Okay? Sawa ndumva ko nsavye akapera. Urashobora kudufata nk'umunota nk'umwe guswa dukubita kamwe tukibandaniriza. Sawa reka ndabikore. Yes sir. Reka ndirimba indirimbo yanje nshasha meruka gusohora. Yitwa Akane. Akane mu kiro kane si kirundi. Akane mu bisanzwe si kirundi. Akane ni gifaransa ne. Iyo uvuze ne cyangwa ko ari akantu basi agafa akantu k'agafundo gafatanije ku kandi. Kuri caption ntiwanditse akane, wanditse akane. Oya nabyanditse mu kirundi kugira ngo buri muntu wese ashatse kurondera indirimbo adatahura ico kintu mu gifaransa ashobora kucandika mu kirundi kugira ngo akibone. Tubwira ko gafundo rero ati bimeze gute. Sawa wasabye akapera uracambaza ku bintu bijanye n'agafundo. Sawa reka ndirimbe byinshi uza kubitahura mu ndirimbo. Rimwe na rimwe numva no kunda naho mu mutima bitakunda vyaranse ko nifunga binanira kuguma nigunze icari ku mutima kirururuka ijambo ryandi muri mandi ndariserura narafashwe baby sinshaka kunchika erega ndakubuze jewe nopfa sometimes bankeneye kori yawe hey Oro naindara mpagaze kubwawe hey warambwiye ngo nkuwetinge kugira nkuretinge nanje nivyananiye narakurindiriye ngwino umpobere wongera umpobere urume ninywere hingo umpobere ongera umpobere bomba cradnate. Humvise iyo ndirimbo nitsonge man, indirimbo iraryoshe. Asante sana. Iyo ndirimbo iraryoshe ewana, big congratulations wallahi. I appreciate you bro. Kabisa. Ndashaka kumenya iyo ndirimbo umengo ni true story. Urumva no umuntu yakubwiye umurindire uramurindira.
byari bimeze gute true story cyangwa nagakuru wakuye ahantu quelque chose bavuga ati reka ndakavyaza umusaruro indirimbo ni true story niririmbye ko ni ibintu by'iwanje muri make byatanguye 2019 aho nabona uwo muntu numva muri jewe no mukunda yego rero gukunda ndumvise umenga kumukunda ico gihe narateye intambwe ndegera kugira ngo ndayimubwire ariko mbere naritinya kugira ngo ndabivuge ariko no munsi nateye intambwe ndavuga ati reka rero ndabivuge nikuremwe ubwoba nanje ndabisohore ndabivuge abyumve ahari hose abitahure ni true story yiwanje yatanguye 2019 ariko indirimbo nagiye kuyisohora 2024 usubu byaratunganye byaraciyemo nakaza kaga sinovuga ko byatunganye ariko urashobora kurindira iyo ikintu gikeneye urakirindira kandi uragikorera kabisa tugire ku muziki wawe nyezina muri rusange eske Sanda umuziki we yawutanguye gute vyari bimeze gute narije haba harimo ibintu byinshi bigucineke umuziki nawo utanguye 2020 2020 aho niga muri kaminuza niho naririmbye indirimbo yanje ya mbere indirimbo yanje ya mbere y'indirimbo mpayagiza amana indirimbo twita gospel yitwa agumana natwe yego niyo ndirimbo ya mbere nahereyeko muri make narumva umenga ndafise impano muri jewe kuko nahora numviriza indirimbo nkiri umwana nkumviriza indirimbo za P Square nkumviriza Michael Jackson nkumviriza indirimbo nyinshi na Westlife cyo ndavuga ati nanje umwanya n'umwanya nisezeranye ko nanje nzoririmba indirimbo yiwanje yitirirwa jewe niko okay nibwo rero 2020 natanguye ndakora indirimbo yanje mpayagiza amana yitwa agumana natwe nayikoranye na Chizo amajwi yagiye gufatwa na D1 muri Agap Record indirimbo twayikoreye muri Mirror Makers ariko beat y'indirimbo yari yavugirijwe muri Zenges Record mu Kamenge niko rero kuja mu bwiza turakora muri Agap Record turafata amajwi y'indirimbo agumana natwe hama Chizo arayikorera muri Mirror Makers mu Nyakabiga niko rero maze kubona ndi kwishure sinari gushobora kubandanya ndirimba umuziki narabandanije ndiga ndaheza hama ndavuga ati reka rero ntegure ibikorwa nkore ndirimbe indirimbo niko rero guca mpindura style sinaba nkiririmba indirimbo mpayagiza amana kuko haraheze imyaka ine ntasubiye gukora umuziki kugira ngo manze mpeze ishure kaminuza hama nkora umuziki nisanzuye ata bintu byo kuvuga ngo ndi kwishure niko kuza rero ndakora indirimbo zibiri zakurikiye iyo onye harimo iyinye akane niyitwa fundikira kabisa urumva ni histoire ndende ku muziki wa ndashaka kumenya kuntu ugitangura kurimba narijya wari umunyeshuri kuntu muri famille babifata abagenzi donc urashobora kuja mu kintu bakibaza ati umujigire kwinywera byayimogi kwa kundi nyene tuvyumva abantu mu wundi bataratahura music bavuga ko ari akagwi aciye katsiko kabanywara umogi we byari bimeze gute ku ruhande rw'iwawe mu bisanzwe ku ruhande rw'iwanje abavyeyi bavyakiriye neza kuko naririmba indirimbo mpayagiza amana nta muvyeyi yo kumva uriko uraririmba indirimbo hagize imana ngo arashobora kukwankira ko ico kintu ukibandanya arakubwira ati komeza abagenzi nabo indirimbo barayakiriye barayumviriza baranayiraba no kuri YouTube abo twigana indirimbo ndabona ko ndayibandanije byogenda neza nuko ubwa mbere bayifashe neza kubera waririmba indirimbo mpimbaza umaze guhindurana ukaja muri izi ndirimbo z'isi abagenzi iyo bariko barumviriza indirimbo zawe bagusaba ibikorwa bitandukanye kandi mu bisanzwe umuririmbyi aririmbira bose ubutumwa urashobora kubutanga uririmbye indirimbo mpayagiza amana canke uririmbye iyindi ndirimbo atari mpayagiza amana yo twakwita profane rero ubutumwa buca mu ndirimbo zose iyo uririmbye mu midiho itandukanye buri muntu wese aratahura ico ashaka mu ndirimbo kabisa nuko izindi aba upcoming bacu barakunda guhura nibazo cyane by'amafaranga ndava kuri kama audio ndetse n'ama video mbega kwa Sanda byo ho bimeze gute arafise akama sponsoriza kuri ivyo bintu ama sponsor novuga ko ava ku mu producer dukorana mu bisanzwe
ni nka manager novuga ko ari nka manager mu mwanya mba nkeneye gukora indirimbo arambwira ati urafise time uraza ukore indirimbo nkagenda nkayikora muri studio muri CB Music indirimbo nkayikora hama hariho n'uwundi acamfasha mu bijanye na video akamfasha tugakora video bikagenda neza sinovuga ngo ndafise amayera ya hatari ngo nkora umuziki cyangwa ndavyikorana n'indi umwe nta management mfise ariko buri muntu wese abamfashije kuri je ndamufata nka manager kuko urumva batumye jewe cyagikorwa ngire nkore gishike kure yumve ko amfashije ashizemo ingufu ziwe kugira ngo nanje ngire ico mvuze mu muziki ndirimbe kugira ngo nanje ntere imbere biciyaho nuko umaze gusiga indirimbo hanze ibintu bijanye na promo yayo ubona biba byifashe gute mu bisazwe ku muririmbyi mushasha promotion iragoye nta mahera ubufise yo bwagurihe ngo abapromota ariko umupromota arashobora kugufasha atari uko wamurishe akakubwira ati ingo ndaguha ikiganiro kuri radio cyangwa kuri TV online hama nawe ukabanguka ukagenda mugakora hanini nivyo sinovuga ngo hari amahera ndi hango abapromota kugira ngo bampe ibiganiro ubu nyiyumvisemwo arambwira ati uzoze mu gihe yabonye ikorwa canje akanyendikira nko muri groupe ya WhatsApp nacijeyo link akagira commentaire ku ndirimbo hama akambwira ati uzoze ndagufasha ikiniki nanje nkemera naho bica kabisa ni yihe ntambamye cyane ukunda guhura nayo muri uno muziki wawe ndetse muri uno rugendo watangura intambamye urumva mpura niyo ya promotion kuko sitabegera n'abantu benshi kugira ngo ibikorwa byanje bishike kure ariko petit à petit gato karakura ibi bintu bizokomeza bigenda neza nta uzi imbere uko haba hameze okay wavuze yuko ushobora gusanga aba promoter nta ba promoter witura ntibagutunganirize bivanye n'ukuntu baba gusavye amananiza bibaho umuntu urashobora kumusaba service cyangwa ukamwandikira kuri WhatsApp nta kwishure si abantu bose wo kwandikira ngo barakwishura kandi umuntu atakwishuye suko aba yakugayeko umwanya wo kwishura urashobora kuba utaragera akazokwishura igihe kigeze kabisa ubu dufise abana benshi bahiye niko no bivuga mu gihugu cy'u Burundi abaririmbyi benshi bafise amahitsi ariko arababesha amahitsi ariko arabagaburira mpega mu gihe Sanda yokora hit niki kintu yokwihutira gukora nkoze indirimbo ikaba hit ndavuga indirimbo ikugururira imiryango muri makerega umuntu abafise vision yiwe mu mutwe kandi abafise icyo ashaka gushikako ntushobora gukora hit imwe ucuvuga ngo urabaye hit ngo uhagarika kubera abantu bagukunze ahubwo nimba ukoze hit cubongera n'iyindi hit kugira ngo baryoherwe kugira ngo bavuga ati wa muntu yaduhaye indirimbo nziza nubu aratwongeye iyindi gusa ufise project ushobora gukora ku ruhande nawe ziwawe izo project urazikora kuko iba ari vie privée yiwawe kabisa mbega ni umubano hagati y'abaririmbyi bakiri bato n'abaririmbyi bafite izina umeze gute ibyo sito bivuga ko kinini kuko umuririmbyi amaze kumenyekana umwandikiye nubwo mwarayaga nka 2020 dufata no musi 2024 ukaba gifise nimero yiwe ashobora kuba we atagifise nimero yiwe kuko wewe abageze ku yindi level ni kuvuga nti muri mukiri mu cicaro kimwe urashobora kumwandikira akakwishura canke nta kwishure kandi bibaho kuko wewe abafise aho avuga nawe abageze ni kuvuga nawe urakoresha rero ingufu zawe kugira ngo nawe ushike hajya nyageze kugira ngo muzohuze ibiyago hari n'abandi benshi mugaba kwishura atitaye ngo ndumusitare ngo ndamaze kumenyekana akavuga ati reka ndagufashe nko mupeti akakuyagisha cyangwa postinga n'indirimbo yawe kabisa tumera nk'abasozira ikiganiro kumbura afise ibintu bibiri cyangwa bitatu ukeneye kushikiriza abakunzi ba Kamo TV n'abakunzi biwawe Okay, icyo nsaba abakunzi ba Kamo TV nukunkurikirana bakanshigikira bakaja kuri YouTube yanje bakaraba ibikorwa biriko ndafise video zishika kuri zibiri indirimbo yitwa Fundikirana kane zose n'ama video niyo ndirimbo ya gospel aho ari lyrics ushobora gusoma amajambo gatahura amajambo nashatse kuririmba bakanshigikira bakaraba indirimbo
bakanapartage bakagira na partage bagakomeza gukurikirana Kamo TV kugira ngo baronke bishasha nanje bankurikirana kugira ngo baronke bishasha cyo saba abafana no kubandanya badushigikira ko atamufana nta muririmbyi iyi 2025 tukwitegeye kwiki 2025 no mwaka wo gukora mu muziki yego mwaka wo gukora twitegeye hit cyangwa ntitwitege indirimbo urashobora kuyisohora umuri wewe ukumva ko ari hit mu kindirimbo iba hit mu gihe aba abantu bagushigikiye bakayiraba niho uvuga ati indirimbo yabaye hit nawe ubundi bwo kuri wewe wakoze nk'indirimbo urumuririmbye umva ko nubwo baririmbye Ndomboro ari hit Ndomboro yego Ndomboro ni indirimbo yabaye hit ariko Ndomboro ya solo ya zamani sana muri make ya Kongo Ndomboro ya solo ni hit wana hit song me urashobora no kuvuza nyene umwongereye nukaba hit kuri wewe mbwa kundi muntu ayumvirije ntibe hit kaburukato yego reka ndagushimire cyane Alexander nanje ndabashimiye cyane Kodido Black kuba mwanyakiye muri Kamo TV muheza giko asante sana amen ewana wanyemeje sana reka ngire ko ndanashimira abakozi ba Kamo TV badukurikiranye kuva mu naho girigano gere mugende mu supporting kuri YouTube yewe murayikorwa vyiwe ni MP Alexander niko kwandika ndimbo yiwe akane ni indirimbo shashi maze ko imisi mikeye cyane washobora kumva uburyohe bwayo indirimbo pe itese umujama yanyemeje mu supporting arakeneye umufasha bwanyu kuko aririmbira mwebwe nyene mutahabaye yo biheba niyo subira kuririmba ndababwiye turabashimiye cyane mwebwe mu vyumvire kuja kubikora yari Kodido Black nko bisanzwe kuri micro ya mbere ndi kumwe n'umuririmbyi abikora fresh mu upcoming Sumu underground ni mu upcoming mutahora iki kintu Sumu underground ni mu upcoming okay twizere ko no mwaka giye kuduheza ibintu byinshi bitesa biryoshe turabakunda cyane I love you so much